igihe cyose umva abarundi canke abandi abantu baribaza muri Afrika cyane igituma iburaya umuntu ashaka gukora imodoka, igituma umuntu yiga amashuri mbatana menshi agakora material yubaka indege, agakora material yubaka amato, ngaha bidakunda. Urumva ngaha abantu ntibiga ngo bakore ibintu bariko bariga. Abantu ntibiga kugira ngo bakore ibintu bariko bariga. Bwa mbere kwera imitima abantu bigana amashuri benshi bava amashuri batabimenye, n'ababigisha kubera baba bigisha abantu batazobikora. No mu kwigisha byo novuga ko hamwe twagiye turaca abantu babivuga, hari amalaboratoire atakora neza, handi ugasanga ntahari, bituma rero umuntu aza kumara amashuri adashaka guhingura ibintu, atohingura ibigwanisho, atohingura imiti, atohingura imodoka, atohingura impuzu, atohingura umwavu, atohingura ivyuma, atohingura ubutare. Kubera iki? Nta kintu na kimwe mu kumwigisha bateguye kizotuma bishobora bya bintu bikora. Nawe umuntu abishobora bagerageza kwiyaranja, nibajya ama exception hajya ngo zame bien la valeur na temple nombre des années, ng'inkoni nziza bikorera sinzi ukuntu bayivuga, mugabo ni bake gusa basha muri Afrika nka mu Burundi kuva nk'abahinga bamenye bati ndiko ndiganzo bikora. Nawe mwumva bigitega bakora amapompo, bakora ibintu bya electronique, amamashini, n'abatwebwe mubona dushaka gukora ibintu twize tukabishira mu ngiro, mugabo turi bake. Imviri hehe système éducatif idategura neza abantu kugira bazakora ibintu. Cyakabiri hariho iyo système éducatif nyene icibamwe ibintu na leta nyene usanga ngaha zitavyumva, nazo menga ntizajijutse ko menga nazo nyene zirazi ko ziko zitwigisha aha muri Afrika ngo nizo tubikore. Kuko nta kuntu murabona ama transport agoye, énergie renouvelable, transition énergétique nigezeho mu isi, mugasanga ibihugu bizima nta ma centre de recherche. Les ingénieurs barangiye kwiga muri Amerika, mu Bushinwa, ushitsi wanyu wari gushikora ama plaque solaire wemvanta ibintu bya énergie renouvelable, ukazorinda upfa utarose laboratoire. Umushimiste uko nyene, umufizisien igo kikazoma kiri ngaho kidashaka kwikorera n'urusasu canke ni biologiste canke umushimiste udashaka gukora n'ikinini. Kandi abantu hatuze bahari kubera iki les gouvernements zitwigisha ibintu zonyene ziziko bitazo kumenga ntabyo twoshobora. Kubera iki hari akeneye ko tuvyiga, umuntu ashitse nka muri za kaminuza haba hari amasantre akomeye muri medicine, aha muri za ingénieur, ibi by'ama génie civil n'ibindi bitandukanye. Daire nk'ibi byuko mu Burundi uvuze ngo mu ingénieur abantu baca bagura umuntu yubaka amazu cyakora amatara, umva turi nyuma cyane. Mu Burundi uvuze ati ingénieur abantu baca bumva ngo umuntu wibaka amazu, umuntu akora amatara, apene ngo umuntu akora imashini electromécanique, sivyo? Ariko aba ingénieur handi bageze ku bindi bintu, n'aba ingénieur bakoresha intelligence artificielle, aba ingénieur bagira nk'ibi bijanye na rumema, bagira ibijanye nabo nyene bakora ibijanye n'ibiraro, bakora muri ibijanye n'indege, bakora mu mato, bakora za electronique, badekuvura amatelefone, bose bitwa ingénieur, bose ni engineering. Bakora ibintu byose mwumva bikora ngaha, bahingura impuzu bate byose n'aba ingénieur. Urumva rero usanga ngaha no mu mashure nico gituma adashobora guha ibihugu abahinga. Turaciga aba programme abantu bariko bariga nko 50 muri 20e siècle. Urumva rero ntibikunda ubuye mu bindi bihugu bavyo kunise nyaruka biteye imbere, ni kuvuga aba programme hariho ama commission usanga mu kaminuza ajeje gusubiramo ngira kuri truaza kwa adopter ibishasha. Hariho n'amahera bashaka gutanga kugira ngo azane imbere ibintu bitari byarateguwe nk'ibya intelligence artificielle bitanguye vuba. Ibihugu bimwe byace bitangura ama programme ubwo nyene twege ngaha kugira byo bihashike bibi bintu biteye imbere. Rero iterambere ntiryoshoboka rero, kuko urumva ni mu mutwe, iterambere ni mu mutwe. Ubu yahageze twe tudandaza amazu, abandi badandaza imbaho, abandi badandaza mu Burundi ibi bijombo, muga abandi ibiko biratuma ibindi bintu bituma ibindi bihugu bikomera. Ni ibintu abantu bize amakaminuza, aba ingénieur, aba physicien, abantu bakora mu mamine bize kwimba
bize gukora amashini, gukora imiduga, gukora ibigwaje, gukora ibiki, ni ibintu bariko nivyo ariko barakoresha. Umuntu yicara mu biro agaca akorera igihugu cye karonka miliyari. Donc urumva ko iterambere ntiryoshoboka turi kure mu kuntu tubitahura. Hanyuma mwabonye ko n'amareta ngaha muri Afrika navyo yumva ivyo kuntu vyogenda, kuko urumva barigisha abahinga ntibabakira amalaboratoire. Nta mu Burundi haba hariho laboratoire ya informatique yo kurwagwa rutura kugira abahinga ba leta b'igihugu bigiremwo ivyangombwa, kandi leta ziba zifise amafo. Leta igira kaminuza iti gira amasantre de recherche yo muri espace, yo muri nucléaire, yo muri électronique, yo muri électromécanique, yo muri drone, yo muri za technologie za balistique, byose mugire izo centre de recherche, hanyuma mutanga amadomande dofa muri leta. Leta ikamara imyaka amajana iha ama université kugira ngo abanyeshuri bayo badekuvura ibintu, aba professeur bahigisha bagira de découverte. Naho uzaho umuntu ngo yakoze ikintu gishasha byagenze gute, burya si ntivyizana na leta cyangwa amahera kandi menshi. Abo bandi gihe bariko baradekuvura hariya bariko baradekuvura ibyo bintu mu bijanye n'indege, mu bijanye n'ibyo tubona batungwa n'ivyo nyene. Leta burya mu bindi bihugu biteye imbere hariho abantu batungwa gusa no kwiyumvira leta bishasha mu madomene atandukanye stratégique, muri industrie, muri intelligence artificielle, mu by'amaordinateri, mu byo by'inyubako, mu bya transport. Umuntu akarinda saza atakandi kazi leta yamutumye ariko igukunda amaforumire batora ikintu akanapata gitoye, abajene bakamusubirira ajeje kwiyumvira ibintu igihugu kugira amakaminuza yigisha amaprograma agezweho atanga amahera. Rero bisigura iki? Ivy'iterambere muri Afrika canke mu bihugu bigitahura ibintu nkuko tubibona biragora, kubera iterambere n'abantu bavyita capital humain. Ngahari nivyo kunda kwiduga kuko iva amashure, hanyuma n'abaciye ubwenge bajya no kwitanga baduwe isombe locale. Laboratoire ziri hehe? Laboratoire ziri he? Nico gituma mwana nko mu byo kubaka tafisa amanorme ara burundeze dufisa amanorme ngaha, kuko haba hari amakomisiyo amaze imyaka 50 y'abajene b'abarundi aronse ibikoresho n'ama uti aguma akora amaesara ivyoshoka mu Burundi kuntu tubaho bagatanga amanorme y'iwacu. Bibaye ngombwa batanga kuya twiga nk'abakora ivyo kugira barabona ivyo kubaka n'ibindi, ngo norme ngo européenne, ngo BAR n'izindi. Ivyo bintu ngaha ayi mu bindi bihugu nka za Algeria narabonye babiriho, usanga nabo abaho baragize amanorme yabo bakaje hamwe. Bikunda gute? Abantu bari imyaka mu laboratoire, amakaminuza afise amasantre atakinda akora ahembera abantu ico kintu nyene. Amareta akavuga ati ayasamahera kuri abanyeshuri ngo bige nugira ngo bajya baduwe bamaze amashure bashaka kudekuvura bishasha. Donc nivyo rero mubona bidakunda. Nta masantre de recherche ngaha mu Burundi ahari rumva ibari ibintu bikomeye. Iziya bita Silicon Valley, ministère de l'éducation ziba twigira amasantre de recherche. Usanga amakartie yo kwa industriel yuzuye nk'abahinga, ahantu hari abantu bayinze biga baradekuvura amaformire. Umva ngaha nibiba kuko byose aho bashaka amahera, kandi nta gihugu cogira ivyo nikibe puissance muri ibi nabiri. Nivyo ko ndaho gira ibintu nk'ivyo abanyeshuri bawe bazarava mu makaminuza bacaja kurochersha ngo ureke kugira informatique. Nkuba hari ibintu biteza imbere bidasaba amahera menshi nk'ibintu bya na informatique na computer, uha abantu ukabare conditions zo kuba baradekuvura bagakingira ibi nabiriya. Donc ni ibintu nk'ivyo rero naho uzobona wize muri Afrika abantu bazi ko abanyafrika batoshobora gukora imashini, batokora ikigwanisha iki, batokora umutuyu, batokora impuzu imeze uku, batokora indege, batokora iki, kubera ntibazi bijya bintu ko nawe utoba warize. Aya makaminuza ngaha bavuga ugushize muri atelier babikora, ntushaka kumara imyaka 5 udashaka gukora ivyo bintu byose bavuga. Kugira mu bibone mu Burusiya imbere ko intambara muri kere tangura ntibagura ibikoresho byose byo gukora indege mu mahanga bakazambira mu Burusiya. None bashavuye bahagira amalaboratoire bikora bimwe bita amakompoza ntibayikorera ubu mu Bushinwa. Suko ntushobora kurondera gukora imodoka canke igwanisho imyaka 10 wagize laboratoire y'abantu bihemberwa atakindi kintu bagira atahandi hantu batonda ureke kubishikako ntivyo kunda. Jewe ndumenye industriel turubaka amayizina twanokora bigenda
utangura utazi yo biva abakozi utabona neza umukozi hamaze mwaka agatangura akaba umukozi abishoboye hanyuma ukaronka uwundi ukamwongererako ukaronka uwundi mukozi ukamwongererako mu myaka 2 usanga uruganda wareje kugubaka naha rero iwacu bisigura iki amashure nahindura ukuntu yigisha hanyuma leta ifinance ibyo bita recherche bajya abantu badekuvura ibintu baronka ama brevet hanyuma bashirwa banyegezwa umva n'utunze bw'igihugu ntabahongo y'Igitega wumva n'abandi ngabo bose buzuye umva ngo nadekuvura ikinagize kiniki niyo bashira ahantu babanyegeza hanyuma abo bantu nibo bacadakora nabo bajya bayinjire muri za kaminuza rero bakadekuvura ama formule nandi ma systeme ibihugu bigurisha amahanga canke bikora nk'ama technology hanyuma abantu batahureko mu ma entreprise muri leta no mu yandi ma societe ikintu cyose ukimaze ko senka urakimenya navuze ivy'indege navuze ibigenda juru nta kintu na kimwe après 5 utagiramo expertise rero igihe abantu batifitiye confiance no development ishoboka kubera iterambere nta muntu ari huwundi nta gihugu gishaka kugurisha ko technology za madrone nta gihugu gishaka kugurisha ko technology bigwanisho nta gihugu gishaka kugurisha ko technology yo kubaka ibintu bihambaye by'ibiraro ibi birebire by'amasatelite nta gihugu gishaka kugurisha ko technology nkizi zo kubaka ibi bya energy renouvelable oya ivyo ni ibihugu vyikonsantara naho urondera utwo ukura amahanga na ma university abigira ugakwegera ku masate de recherche ufise naho mubona ikintu cyo mu Bushino n'icyo mu Japan ntibisa burya ntibakoreye hamwe naho umuntu yespira mugabo afise ahantu laboratoire ziwe rero nivyo nsubiyemo muri makeni imbaza kugikurikira amaleta muri Afrika yigisha abantu nabo nyine atabizigiye atemera ko boyishobora guca ubwenge bateze imbere abo bantu nabo nyene nabo banyeshure muri za kaminuza bigara nyene bazi ko batazobishikora naho nyene batabimenya hanyuma nta investissement mu vy'ama recherche iba ntibikunda ko ibihugu biteye imbere kuko ivyo bintu nta nahanga bitora abantu baja mu laboratoire bakiga ibintu ibigo byabo bikeneye bakazobikora hanyuma leta zigafinansa kujya zifinansa ibindi bintu byose abantu bagakora ibintu bitandukanye sino iterambere muri Afrika rigorana kubera ico kintu gusa ko none ko bigana no mushino mu kiga mushire rimwe hari agashika bikora kubera ikabikora yasanze hari laboratoire mu gihugu cy'iwabo aca rimenyereza ukiga mu Faransa ukaba mbere wewe ugiye mu gihugu iwanyu ntagera kimwe kimarira nimba uri muganga ntunakore pharmacien ntunakore n'urushinge kubera ko utabikora umwe mwiganagiye kubikora kubera iki yari wanyuma kubera shikira mu laboratoire igihugu cyabo cyubatse jewe muri make abantu batahura indero kundi muratavyo batahura utara kwindera kubaka university ya mbere ni ya kabiri ya gatatu ya kane ntabyo bitahura indero ya vrai ni nkajya zo mu Japan nukubwira umuntu ari kwishure cyangwa atari kwishure genda muri atelier bigo kuntu bakora imoteri iyo ni imbere ikomeye gusumva ivyo bintu byo kuza muri rebezi impapuro kandi bidakunda ko zitorera umuti yibazo biri mu gihugu ngatege byo dukora byo kubaka n'ibi dukora byo kubaka amazu je natangwe ngaha nkoresha ikereyo mu gucapa amapla kubera iyo yari nka laboratoire igihe byaza ivyo kugira gukoresha machine jewe kwabaye kuyadapta kubera nisanzwe ndiko nagirane ndiko ndabikora nukuvuga rero uwo twiganye yoba yarize nko mu Burundi nko byo kubaka amato barahari aho muri za marine ndibaza atarose ahana caje babikora nukuvuga iyo amara imyaka 15 nawe ariko akamato mashante naval nawo abariko arakora amato kujya tubaka ibigwate nawe ariko amato muri Tanganyika mugabo urava mu ishure ukamenga abantu bakurungitse ntibazi yuko barungitse ubwo bwenge bwawe n'amafaranga ico gena tangura BMBC iyo abantu bari mu Burundi bariko bariga ibijanye na informatique bashika mu laboratoire akomeye ndabo bariko badekuvura ibintu by'ama pièces détachées bariko bariga electronique ama pièces ama composants electronique nivyo bariko badekuvura mugabo uraza mu Burundi ucubera nkuko urose amahirwe wo kwigisha muri université naho nyine si laboratoire kuko ifo gutara laboratoire ni iki
nahantu bagushyira ama condition n'ikintu kitarabaho gikreya laboratoire si kuza kuraba gusa iby'abandi bakoze abigisha bawe bagushyira muri condition n'ikintu kitarabaho gikreya rero bisigura ko ngaha ntazihari ibihugu bimwe bimwe biteye imbere nivyo bituma wumva ngo bakoze ibi ngo bakoze imodoka iguruka ngo bakoze ibi umunyeshuri avuga ati we kuciye ubwenge tugushize ahantu wakwemera kwiyumvira ibindi bintu kandi bakamutunga bakamuhemba ariho n'abasaza nta kindi bakora leta ibiteze ko gusa ubwo buhinga bazoza bandi kuvura igihugu kikabugurisha nuko rero nuko bavuga iterambere ni mu mutwe hanyuma umuntu nashaka kugira umutwe atera imbere atari muri laboratoire ngaha ntazihari dushaka iterambere amakaminuza aratwakira ama laboratoire abana bacu baze barigira mu laboratoire hanyuma abashaka abumva bafise uburyo ni ba finance izo programme ama université ashaka kugira ama laboratoire naronka ama subvention ayubake kandi ashaka bayagusa ko inyungu nyinshi ku gihugu twege BMC ko tategura kwa université icyatumye mbere tutarayitangura nico cuko tudoshaka kubaka université abantu batadekuvura utazana bishasha abantu batarabona ku isi yitwa kaminuza gute nibe kaminuza abantu baja mu biharuro mu laboratoire akora amaforomine mashasha ateza imbere ikibano cabo nitwamara gushaka urwo rugero turakwita byo kubaka laboratoire muzamwumva université yitwa BMBC Polytechnic University yuguruye kubera izo bije gutora ingorane hene ivyo bintu byo kumuntu yiga tukamenya gusa ku mpapuro bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usanga mw'amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo mara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahotel, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.